rya Data rya Mwana rya Mwuka Mweranda. Ora bakozi b'Imana mwese, uyu munsi turiko turagira wa munsi mukuru w'isandasanda no kubabara k'umukama wacu Yesu Kristo. Naho ata rugendo runini twabaje kugira, turazi yuko urugendo rusanzwe ari ikimenyetso kitwibutsa yuko kuri iyi si twese tukiri ku rugendo, kuko tugenda tugana iwacu mu ijuru. Turazi kandi yuko urugendo cyane cyane rw'uyu munsi rw'ibisandasanda ari uguha impundu Yesu Kristo umwami wacu, tukamwemerera kumugendanira mu buzima bwacu bwa misi yose. Ibyo rero nibyo tuza kwiyemeza muri iki kiringo tugira tubahezagirire ibi bisandasanda, tubihezagirire ngaho imbere, hanyuma duce ngaho mu mirongo tubahezagirira ibisandasanda babifise. Muze rero dusabe. Mana mushobora byose kandi wamaho, nohezagire ibisandasanda, maze kuko twitwara nkadushemeza umwami wacu Yesu Kristo ushaka gukurikira, dushobore no gushikira hamwe nawe Yerusalemu y'amaho. We Mana musangiye ubuzima n'ingoma mu myaka n'imyaka.
kuzuka tubisabije Yesu Kristo umwana w'akantu umukama wacu iwe Mana musange ubuzima n'ubumwe bwawe tugaperana ubu no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umukama Imana yanjye yarampaye ururimi rw'umwigishwa kugira ngo nshobore kuremesha uwarujijwe. Uko bukeye nkakebura kugira ngo ndamutege ugutwi nk'umwigishwa. Umukama yarazinduye amafi yanjye, nanjye sinamwangiye sinamuzibukiriye. Narateze ibitugu abankubita, abashika ubwanwa ndabagira Mesaya, abankubita be n'abashira amate sinabarishije amaso. Umukama Imana yanje arantabara, nico gituma ivyo bitutsi ataco yingira, nico gituma mu maso nakomeje akadadarara nyine ndazi ko ntazontererwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mana yaje, wabebeshejwe n'iki
abanyafuriki. Umukama Yesu naho yabanye akamere k'Imana ntiyigeze yishyira hejuru ngo ni uko angana n'Imana, ariko yigize ubusa mu gusangira akamere k'abasuku, mu kwigira umuntu asa n'abandi. Yigenjeje nk'umuntu asanzwe, arushirizaho mbere kwicisha bugufi, aragamburuka gushika yemera urupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru ya byose, ikamugabira izina rirengeye amazina yose, kugira ngo ku izina rya Yesu bose bakubite kukamira mu ijuru, ku isi no mu kuzimu kw'inyenga, kandi ururimi rwose ruyage hose ko Yesu Kristu ari umukama mu Imana se ininahazwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kubabara k'umukama wacu Yesu Kristu wanditswe na Matayo. Umwe muri bamwe cumi na babiri yitwa Yuda Isikariyoti aja ku bakuru b'abasaseredoti ababarira ati, Mugomba kumiki kugira ngo namubahe. bamuhawe n'abafeza 30 ku mvugo y'amahigo uburyo bwo kuvuga. Umunsi wa mbere w'azima abigishwa begera Yesu bati, Mugomba ngo dutegurire Pasika heze. Yesu arabishura ati, nimugende mu gisagara kwa Mose, mumubarire muti umukama ntumye koko, umunsi wanje washitse, ngomba kurira Pasika iwawe hamwe n'abigishwa banje. abigishwa bagira nk'uko Yesu yabategereje bategura Pasika. Ngo uze kugoroba cyo gufungura, bene abigishwa bibuka ari 12 bariko barafungura, arababarira bati,
birarezo bibatera umwikomo mwinshi batabura mu mubazo w'umweko mbega ukamanijwewe ntawarabitura uwo twasangiye kunywa kimwe niwaza kuwungura umwana w'umuntu waririye nk'uko byanditswe kuri we iyamara uyu muntu aza kugura umwana w'umuntu iyamumareka kuvuka niho byari kumubera byo yuda nyina kumugura wasati mbega uwanyinijwewe aramwishyura ati urabivuze bariko barafungura yesu afata umukate arawuhezagira yongera arawumanyura awuhereza abigishwa biwe ati mwakire murye iki ni umubiri wanje afashe ikarisi arakenguruka arabaha ati nimuje mwese iki ni amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha aza guseseka kugira ngo benshi bakire ibicumuro ariko ndababariye singisubira kunywa ikinyobwa cy'umuzabibu ushika umunsi nzosubira kukinywa hamwe namwe mu bwami bwa data bamaze gukenguruka bagenda ku musozi wa oliveti araheza yesu arabarira ati muri iri joro nyene mwese muza gutsitara kubera izina ryanje kuko handitswe ngo nzokubita umwungere w'ubusho gusa
hanyuma agarutse kandi abigishwa biwe bane ababwira bati ubu nimwisinzire muruhuke isaha y'uko umwana w'umuntu ataga mu minwe y'abayobe iri kwirashika nimuve hasi tugende uza kumbura ngo yaraje ntakiri kure akireka avuga ayo majambo y'utumwe wo muri bamwe cumi na babiri arashika ari kumwe n'abandi benshi bazanye inkota n'amayeri barungitswe n'abakuru b'abasaserdoti be n'ab'imigangare b'igihugu nyene umugura yari yabagenekereje ati umuntu nyene yuzura ubwuda yegera Yesu ati aramusoma Yesu aramwishyura ati mugenzi uzanywe n'iki abandi baca begera Yesu bamuta mu minwe muri icyo gihe umwe wo mu bari kumwe na Yesu asokorora inkota agitura ugutwi k'umusuku w'umusaserdoti mukuru Yesu aca aramubarira ati subiza inkota yawe mu bwubati ukabishinga inkota bazokwicwa n'inkota nyene ntuzi ko nari gushobora gusaba data akandungikira ubwo nyine abamarayika ibihumbi n'ibihugu bihugu ntabara none ibyanditswe byoheza bikarabuka bite hanyuma abantu bati
musukukaza mubonye aja kw'irembo abwira abaraho ati nuye kumwe na Yesu w'i Nazareti. arahakana agereka ko n'indahiro ati Uyu muntu sindamuzi. hanyuma abaraho bamujako bati Niby'ukuri uwo murimo n'ivuga ryawe riraguhinyuza. nawe aja mu byo guhakana bwose arahira ko atazi uyo muntu bunonye n'ingombyi kirabika petero aca yibuka ijambo yesu yari yamubwiye ati ingombyi izakubika umaze kunyihakana gatatu aca rero arasohoka agenda arazimagirika yiruye ijosozi bukeye mu gitondo abakuru b'abasaseredoti n'abashingantahe b'igihugu baje inama bose ngo bice Yesu bajana Yesu bamumoshe bamuheza Pilato icegera ca Sezari Yuda yari yamuguze ngo abone bagiye kumwica ariganya akarukanira abakuru b'abasaseredoti n'abashingantahe b'igihugu yamapeza 30 ababarira ati Nacumuye jewe naguze amaraso y'umweranda. abo bati Bidutwaye iki biragusha. Yuda rero atereranya amafeza mu gisengero arigira aja kwiyahura abakuru b'abasaseredoti barakira aya mafaranga bati Nawe yashira mw'ishinguriro ry'amaturo kuko yaguze amaraso. niko kugira ngo rero ngo bayagure umurima w'umubumvyi ngo baze bawuhambe nk'abantu bakakantara batagira aho batapfa nicyo gituma uwo murima wamwise Haseldama ni ukuvuga umurima w'amaraso n'ubundi kujigwa iryo umuhanuzi Yeremiya yari yaravuze riratango bafashe amapesa 30 ikiguzi c'uwaguzwe n'abana b'Isirayeli hanyuma bayagura umurima w'umubumvyi nk'uko Umukama yabitegetse. Yesu rero ahagarara imbere ya ca cegera ca Sezari ico cegera kiramubaza kiti Urumami w'Abayahudi. Yesu arishura ati iwe ubivuze. abakuru b'abasaseredoti n'abashingantahe babandanya kumureka nawe ntiyagira ico abishura Pilato rero amubwira ati Wewe ni umuvyo wakwagiriza byose. Yesu arinubira biranatangaza cane ca cegera ca Sezari ico cegera ca Sezari cahora gihengera ku munsi mukuru wa Pasika kikabohora umuntu umwe wo mu baboshwe uw'igihugu gisavye muri ico gihe mu baboshwe harimo inkozi y'ikibi yitwa Baraba Pilato rero ahengera abantu bakoranye
ntihagire ico mupfa n'uyo muntu mweranda naraye ndose ibintu byinshi bimperekeye abakuru b'abasaserdoti n'abashingantahe boshe igihugu ngo gisabe baraba yesu nawe yicwe icegera ca sezari nacyo kibabwira kiti muri abo babiri uwo mushaka ko ndabarekurira ninde nabo barasemerera bati baraba Pilato asubizayo ati nawe yesu yitwa kristu nzakubwirane bose biturira rimwe bati nabamwe Pilato arabishura ati ikibi yakoze n'iki nabo bamushirizaho gukoma induru bati nabamwe Pilato abonye bibaye iby'ubusa ariko umugumuko wongerekana yakira amazi arakarabira imbere y'ishengero avuga ati amaraso y'umuntu atagicana ngwe ko murabyifashe igihugu cyose cy'isurira rimwe kiti amaraso y'uwakaduhama twebwe n'abana bacu araheza Pilato abarekurira baraba Yesu nawe ahejeje kumukubitisha aramubaho bamubambe abasirikare b'icyo cegera bafata Yesu bamujana mu kirimba bahamagara umugwi wose w'abasirikare baraheza bamwambura ibyambagwa byiwe bamutererako igiti gikwemu gitukura bacisha urugori rw'amahwa bamumwambika ku mutwe bongera bamupfumbatisha umubingobigo mu kuboko kw'iburyo bakaza baramupfukama imbere yiwe bamutwega bavuga bati turakuramukije mwami w'abayahudi baza baramucira ko bate bagafatanya mu bingo bamukubita ku mutwe abasirikare rero bahejeje kumutetagiza bamwambura ca gikwemu gitukura baramusubiza ivyambagwa vyiwe bamujana kumubamba bashitse mu nzira bahura n'umunyasireni yitwa Simoni baramugobera ko atwara umusaraba wa Yesu bashitse ku musozi witwa Gologota n'ukuvuga umusozi wa Gahanga bamuhereza umuvinyu uvanze n'umururasi ngo anywe ngo awumirize acarawureka bahejeje kumubamba bagabangana ibyambagwa vyiwe babivindanirako baca baricara baramurira hejuru y'umutwe wiwe ku musaraba hari handitswe icazize ngo uyu ni Yesu umwami w'abayahudi baraheza bamubambana n'imisuma bibiri imwe ibonye ikindi bumbaho abahita nabo baramutuka baramumutwe bati wewe uzamura ingoro y'imana hanyuma ukayubaka mu minsi itatu ntiwikizega nawe turabe niba uri mwene mana niwikure ku musaraba
kwikiza niy'abaroma b'Isirayeli nawe ku musaraba tumwemere yizigiye Imana none niyabimukunda kuko yagize ngo ni umwana w'Imana. Nabya bizima byawe babanywe nawe biramutuka kuryonyene kuva ku isaha ya gatandatu kugeza ku isaha y'icenda umukorano w'isi yose. Ku isaha y'icenda Yesu akiri hejuru avuga bamwe mu bari bahagaze aho ngo babyumve bavugana bati Wawuni alikatawaza Eliya umwe muri bo yiruka gukoza mu isi igikama arishyira ku isuka ry'umubingobingo aramuhereza ngo arondose. Abandi nabo bati reka turabe ko Eliyaza kumutabara. Yesu yongera araturagamo Wononyene Mose yari mu isengero yicamo kubiri uva ruguru gushika hepfo. Isi iranyeganyega ibitandara by'amabuye birakatagurika. Imfazi irugurura n'imibiri myinshi yameranga irasohoka. Yesu amaze kuzuka nyaberana bavuye kumva baja mu gisagara babonekera abantu benshi. Umutware w'abasirikare n'abandi byari kumwe barinda Yesu babonye ingene isi yiganitse n'ibyo byose byari bibaye baca bagira ubwoba bwinshi bavuga bati Nizukuri uyu yari umwana w'Imana. bari n'abagore benshi bari bahagaze kure baraba bari bakurikiye Yesu ku bibugarire bamufasha. Muri bo harimo Mariya Magdalena na Mariya nyina wa Yakobo na Yosefu be na nyina wa bene Zebede. Umugoroba haza umuntu atunze aturuka i Arimati akitwa Yosefu nawe nyene yari umwigishwa wa Yesu. Aja kwa Pilato kumusaba ikiziga ca Yesu. Pilato atumako ngo bakimuvye. Yosefu yakira ikiziga ca Yesu agivukisha
ngo ni iby'ukuri yari umwana w'Imana, wakoze ibidakorwa mu kwica umwana w'Imana, mu kwicisha umwana w'Imana. Bakristu b'umuryango w'Imana, uyu munsi mukuru bawita umunsi mukuru w'ibisandasanda n'uwo kubabara k'umukama wacu Yesu Kristo. Ni umunsi mukuru rero utwibutsa igihe Yesu Kristo yakirwa nk'umwami i Yerusalemu mu mpundu nyinshi z'abana b'Abahebureyi, nk'uko twabigize mu gihe twariko turamwegagira ibisandasanda, bakamusanganira n'urweze rwinshi bamuha impundu, ariko kandi adaciye n'akanya agahereza ku musaraba mu nduru nyinshi, gushikaho bahitamwo umubisha bose bari bazi, aho kubohoza intungane yazira ubusa. Umunsi mukuru ufataniriza icarimwe ubwami bwa Yesu no kubabara kwiwe. Ivyo Ekleziya ntibigira ngo yibutse kuno ngaha kw'isi bishobora gushika, umwami agatangurira mu mpundu nyinshi hanyuma akazohereza mu nduru. Ibigira nyabuna ngo twigishe ku bwami bwa Yesu ari ubwami yashikiriye aciye mu nzira y'urukundo, n'ubwami Yesu yashikiriye aciye mu nzira y'urukundo, wamutumye yemera kubabara ahubwo agira uwababaza, rumutuma yemera guca mu nzira y'ugupfa ahubwo agira uwo yica. Ngubwo ubwami bwa Yesu, ubwami bw'urukundo. Ngiyi inzira y'ubwami bw'urukundo n'amahoro Yesu yaje kutwereka, Yesu yaje kutwigisha kugira ngo natwe tuyiyoboke. Iyo nyifato niyo yatumye Manase amushimira ishikanwa ryiwe, kandi iryo shikanwa rigaca riba ishikanwa rikiza abantu bose. Urukundo rurakiza, urufise rukongera rugakiza n'abandi. Ikibi cica ugikoze kikagira n'ingaruka mbi ku bandi bantu bose. Natwe rero twebwe twemeye kwinjira no gukorera ubwo bwami bwa Kristo, nitwemere tube abami b'urukundo rudutuma twihebera abantu. Iruhande y'iyo nyigisho nitubone ko inabi ariyo yatumye Yesu ababara agapfa no ku musaraba, kandi yari intungane. Guhera kuri bamwe ba Yuda bapanze ingene bakorera ikibi Yesu, gushira ko abarondeye amasura y'ikinyoma aza kudodobereza Yesu, gushika no kuri ba Pilato batinyiriye inyungu zabo ntibatunganirize intungane, kandi arico bari bashinzwe. Ivyo vyose nibitwereke uburyo dukora inabi, kandi iyo nabi igahitana intungane.
uyu muntu yari intungane. Mwumvise n'ingene batubwiye ko umupfasoni yari kare, umupfasoni yari mu bisika, yitoye yabyumvirije kuva kera, agatuma ku mushingantahe wiwe ati yamara uwo muntu ni intungane, uwo muntu ni umweranda. Nanone nuko tubarira ako kantu nawe umengo nako bacishijeko, bagombye kutubarira yuko n'abadaseruka ba bandi basa n'abibera mu bisika bashobora kugira icyo bakijije canke icyo bishe. Mugabo kandi bagombye kutubwira yuko Yesu by'ukuri yari intungane gushika naho n'abatari bamenyereye guca imanza bashobora guca bibwira bati uwo muntu n'umweranda. Abapfasoni muri ico kiringo sibo baca imanza, ntibari bazimenyereye rero, ariko n'umupfasoni ari umupfasoni byaramwase mu nda ati yamara uwo n'umweranda, kuko nyene yari umweranda, yari intungane. Egome kuva kuri abo bapanze ikibi gushika kuri abo batinyiriye gutakaza inyungu zabo, ibyo byose bitwereka uburyo dukora inabi kandi iyo nabi igahitana intungane. Gutyo twigira inama nziza yo guheba inzira zose z'ikibi, kuko ikibi kigirira nabi abantu gushika no ku ntungane. None rero bakristo rusange ukwemera, ikimenyetso cyacu murakizi twebwe abakristo n'umusaraba, umusaraba wa Yesu Kristo, wa wundi dusanzwe duha n'icyubahiro kidasanzwe ku munsi wa gatanu mweranda. Ikimenyetso cyacu ni umusaraba, umusaraba Yesu Kristo yakoresheje kugira ngo aducungure. Umusaraba nawo nuzura twibutsa urukundo rw'itanga, mugabo kandi tumenyeshe ukwirinda ikibi cyose. Umusaraba ni wamutumenyesha bibiri, urukundo rw'itanga no kwirinda ikibi icyo ari cyo cyose, kuko uko dukoze ikibi turazi ko hariho turiko turamanika ku musaraba. Uretse ko na twebwe dushobora kwimanika ku musaraba, tuba turiko turamanika umuntu nawe tutamuzi uwo ari we, tuba turiko turamanika umuntu ku musaraba. N'umuntu yibye ntagire n'umubona, ntagire n'umuca n'ikanda, namenye yuko atikije abantu batari bake, nkumbure bazobura n'ico barya bakazopfa kubera ko hari umuntu yatwaye ibyo atabwirizwa gutwara. Ikibirere ico ari cyo cyose cama kigira abantu kimanika ku musaraba. Nimugakangwe n'uko nkumbure mukoze ikibi hanyuma ntagire n'ubica n'ikanda ngo mwibaze ngo ivyo bintu mwagize ni vyiza, muriko muragira uwo mumanika ku musaraba. Mwovyiyumvira, mwosanga mbere no muri wanyu muriko murabamanika ku musaraba mutabizi. Kubw'urukundo rero dufitiye Yesu twumvise yazize ubusa, no kubw'urukundo dufitiye abantu bose nitwirinda inabi tuyirwanye, kugira ngo tureke kubandanya tubamba Yesu ku musaraba mu kubabaza abavandimwe biwe bari ku isi. Uwo muntu yari umwana w'Imana. Mbega turibuka yuko uwo ari we wese turi kumwe duhura, uwo ari we wese Imana yaduhaye yuko dutunganiriza, yuko uwo muntu ari umwana w'Imana. Nawe utamuzi ni umwana w'Imana, uriko urasubira kubamba Yesu ku musaraba mu ngingo ziwe, muri ba bandi nyine nkumbure wibaza ngo uyu we ntaco, kuko kuri wewe yatamurikije z'ikibi kibonetse
yibaza ko ikibi gica kireka kuba ikibi ngo nuko atangurikizi. Murazi ko hambere haheze bagira ngo igisuma ntigifashwe. Udafashwe rero ntabaye igisuma, udafashwe no kuvuga ko atabakozi nabi. Nitwaguma muri iyo nzira dupfuye tukiriko, ntitugapfe kuko umwe yaradupfiriye kugira ngo ntidusubire gupfira mu binyoma nk'ibyo no kwihenda nk'uko. Byongeye twumvise muri urubanza rwahitanye Yesu ko amahinyu menshi ahagaze ku binyoma, ku kadenderezo no kutagwanira ubutungane. Kubera ico nitwitwaranye kurwanya mwene iyo nabi, kuko yama ari inkorabara. Ibinyoma, ukudendereza abantu, kubadodobereza, ukubaremera ikinyoma, ukubaronderera amasura y'ibinyoma, ni inkorabara ibyo bintu. No muri iki gihugu cacu ntaco ndababwira gishasha, ntitwobigeha. Inyifato nk'iyo niyo ikunze gusinzikaza imibano yacu, haba harya mu ngo, hariya ku mitumba canke mu makartiye, eka no mu gihugu cose. Ukudatumbera ukuri, ukwishimikiza ibinyoma, uguca kubiri n'ubutungane ariko karenganyo, haba mu ngurane ya misi yose, mu rudandazwa canke muri politike, ntibyubaka, birasambura. Tubihebe rero. None rero bakristu, uko tugaya aya manyanga yakorewe y'intungane Yesu muri uru rubanza rwabereye kwa Pilato, n'aba ariko duca tugaya amanyanga dukora no mu buzima bwacu, duhereye mu mibano yacu ya misi yose, hajya mu ngo zacu, hajya mu kibano iwacu, mugabo kandi tutibagiye no mu mabanga yose tujejwe, mato n'amakuru, mu mashirahamwe canke mu gihugu cose. Dusabe dushimitse bakristu, dusabe dushimitse kugira ngo kubw'inema yo kubabara, ugupfa no kuzuka kwa Yesu, natwe dushobore guhinduka, dushikire ukwemera kw'aba babambye Kristu, bahavuye bagira bati koko yari umwana w'Imana. Dushikire uko kwemera tuti koko twakoze ibidakorwa, yari umwana w'Imana, twagiriye nabi intungane. Gutyo twemere dukurikirwa Yesu mu nzira yiwe y'urukundo, tuve mu nzira y'ikibi ico ari cyo cose. Ku munsi nk'uyu kandi twerekeza amaso kuri abo bose kubera inabi y'abantu ikorwa, bashika ku rugero gufutura akamo nka Yesu, kandi bariho bati Mana yanje, mbega wandemeshejwe n'iki? Kubera ibindi bikorwa kuri iyi si, hari abantu bashika kuri urwo rugero bagatakamba bati Mana yanje, kubambwiye ko umuvyeyi wanje, none wandemeshejwe n'iki? Kandi ari kubera ibi bidukora. Tubasabire cane ngo mwene abo bantu boye kwihebura, kuko barahari, boye kwihebura, bareme. Kandi hari ico dushobora, tubafashe mu kubaremurura imisaraba yabo, nk'uko Simoni Umunyasireni yabigiriye Yesu. Mberageje ndabifuriza mwese abakristu mwemera ukubabara no kuzuka k'umukama wacu Yesu Kristu, muzogira impinyerana nziza. Twese tuze dusabiranire. Amen.
wawe ugeze hose inkuru nziza y'ubwiza twumvire mugabo mana nzima turaguhereje ibihugu byose byo ku isi na cyane cyane igihugu cyacu cy'uburundi nuturonse amahoro yawe uduhe umutima wawe ukomeze mu rukundo n'ubumwe amurikira abaturongoye kandi abe ari we abahagarikira mu ibanga wabashinze twumvire mugabo Mazera, twumvire mugabo mana nzima twebwe wateye iteka ryo mu ngoro yawe nuduhunde umutima wawe adufashe kuzigama no kugendera ijambo watuyagire kugira ngo natwe tugende kurishikiriza bene wacu twumvire mugabo Mana yacu bwiyumviro n'amagara yacu tega amatwi eklezia yawe twamaze ibitwe n'urukundo rugukomokako turose ibyo tugusaba turakwizigiye tubisabije Yezu Kristo umugaba wacu.
akira umuryango ukengurukira ibyiza byinshi ugasiba kubagirira bagasaba ko bandanya bakomereza urukundo kwemera no kwiyumvira. Mana nzima, wibuke abasabyi bawe Isabelle irandekura umuryango uramutse ucako ku mazi, wibuke na Serge Kayoya hamwe na Marceline Iroranya uyu munsi baganukako. Turakuretse kandi Musenyeri Bernardo Mutondira, Leonidas Bangerezako, Caritas Mututsikazi, Gertrude Mucori, Germaine Baruhisha, Yohani Kazage, Lorino Ndokubwayo, Valeria Magenge, Siriro Bukuru, Beya Karibo, Matayo Matata, Barisito Bizimana, Barthelemy Ndereka, Teresia Abatana, Maria Josefina Ndereka, Andrea Abyangira, Andrea Ndereka, Donatira Ndereka, Fabiano Ndereka, Jeanne Ndereka, Antoni Ndereka, Candida Ndereka, Firmino Kagajo Sizoyiheba, Evitas Bayagana kandi, Luciano Rushiri, Juvenali Niyunguruza, Atanaze Kungwanayo, Gaspar Niganza, Celestino Cishahayo, Jean-Baptiste Ngoza, Tereze Ngoza, Epifani Umukiza, Claver Gasimba, Philippe Johnny, Oda Ndayishimiye, Augustin Baruta, Gertrude Ntakiruta, Rigware Ndabatumize, Oscar Masano, Onesphore Hatigamayo, Aloyizi Kuvumari, Victoire Butoyi, François Mafurebo, Space Caritas Kanyange Simbare, Leopold Ndayisaba, Irindi Musaninyange, Jean Ndabihose, Petroni Nizigama, Bernard Kitigiri, Francis Ndayishimiye, abahisi ba Mathiase Tuyaga, Segonde Uco Yitungiye, Padiri Jean Marie Kiza, abahisi ba Antoine Mondari, Furera Paul, Dondes, Pierre Banyamugusa, Gaetani Kobane, Elwani Kobane, Joseph Rukohoza, Rena Paul Kamira Ingabire, Inyasi Mageregere, Agati Mageregere, Processus Mageregere, Janvier Kassa, Mathias Kiracagaraye, Artile Rushemeza, abahisi b'umuryango wa Clement Gato Gato, abo kwa Gervais Kabuyenge, Norbert Ndikumana, Elisabeth Ndabiyenge Sere, Alphonsine Ndikumana, abahisi ba Antoine Karidongo, bo kwa Patrice Gifuni, Ansile Ndayirorere, bo kwa Pierre Ndayimpunzi, abo kwa Theophile Biganahe, na Reginald Baruhisha, Pascal Ndenganyo, abahisi ba Munyonzi Nyagatoma, Musenyeri Antoine Bros, Musenyeri Joseph Rudugusa, Isaac Lambert Biseruka, Petero Serongomya, Jacob Kikwebe, Matilda Ndendeye, Beatrice Ugerere, Maria Banyongere, Maria Bihangana, Maria Iganzwa, abahisi bo kwa Jacob Kikwebe na Petero Serongomya, abo kwa Balthazar Rwenge, Silvestre Barakujana na Yakobo Banuma, Damasi Gitifu, Silvestre Mukamazina, Arnaud Bagatore, Aaron Kayoya, Ildefonse Metibwirizwa n'imitima kiri muri Purgatori. Abo Mukama, ko bari baremeye kubatirizwa, bakishushanya bato n'umwana wawe yagupfiriye, ubatabare basangire n'izuka. Ibuka kandi bene wacu bamaze kurenguka, bakwitavye bizigiye kuzuka. Ibuka nabo bose bamaze gusezera iyi si, ubakire iwawe, bambe mu muco uburi n'ahazo bwawe. Natwebwe turitakambye twese, tugirire igikorongwe, turusangire nawe ubuzima budahera, twambe tukuri nahaza, turi kumwe na Mariya Muhimbaza, nyina w'Imana, yabaze kumwera umukunzi wiwe, n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi si ari abatoni bawe. Tubigusabishije Yesu Kristo.
muzi yuko ikiza cy'amakaranda ka coronavirus cyamaze gutera ku isi nungahe iwacu bakaba baratubwira yuko kimaze kuhashika. None rero ingingo twaramaze kuzibashikiriza ntituzisubiramo, izisigaye tuzozishikiriza abasaserdoti ku munsi wa gatatu mweranda baze bazibashikirize. byose butwibuka dushiremo nanjye imisigirihe somwe tuba turasangiza sinjya njya kumenya